ukeye kandi Bitege yambaye ishati nshasha ipantaro nshasha n'ikambiri nshasha agomba yambara Timberland kabi Bitege namahoro re wicaye waturindira umwanya muremo oya muremure cyane niyo wari ukiva mu wanyoye icyayi ya guys renge yambara ibirato Bitege icyamamare Bitege abereke nuko cyakemutse ku Badida. Yes, nkundira ndakuramutse nongera ndakwikaze kuri Magic Channel ndakubwira ko ni mugano wa Kent, mugano w'Imana, mugano w'umwete, mugano w'abantu. Nuko another day, another vibe. Ndakubwira ko uramutse dufite vibe shasha, vibe imeze neza. Guys, byinshi vyagiye biravugwa murabizi ko aho Nera na Bitege baje baravuga bati ibintu bizogenda neza, dutegerezwa kuzogenda akumura, wategerezwa kuzoja kuraba mbega ibintu vyifashe gute kwa Bitege. Uno munsi rero twese twamaze kwishikira neza mu kibanza aho ubona ko bariko baritegura n'abantu benshi bamaze kuza baje guherekeza Bitege. Ubu tuvugana for now tugira tuje imuramvya neza kwa Bitege, agira tuje kuraba Bitege n'abantu benshi isinzi baje baherekeje Onera kugira bashobore kugenda atwaye Bitege biwe diaspora wo ngahi iwacu benshi baramuzi Bitege n'uno munsi bagira baje kuraba vuba tukaba tugira tuje kuraba mbega ibintu byifashe gute. Gumana nacu ni vibe imeze neza uno munsi muraza kubona ukuntu Bitege ameze neza aberewe sana diaspora abona ko Nera ndetse n'abandi bagiye batandukanye bamaze kuja hamwe baravuga bati reka tugende reka dushimire mwebwe mwese mwakoze ibishoboka kugira bino bintu bishobore kugenda neza. Gumana nacu kuri Magic Channel ndabwira ko atahandi ushobora kuronka vibe nk'iyi vibe imeze neza muze tugende kuraba mbega ibintu byifashe gute. Yes guys, uko mubibona turagiye turi kumwe na Nera Bitege. None urabona hari yani aha turagiye na seri wawe. Je mbashaka kumenya we wiyumva gute aje kugutora seri wawe? Je numva sawa kabisa. None ejo wari bamenyesheje abantu bahari ko baza kuza kudutegera. Barabitse. Baba Nera tuma dushaka kumenya rero ni ibintu biba byateguwe n'abandi. For the first tubanze dushimira abantu bagize ico bakora abo twabwiye banze bashimira ko kubona ibikorwa kuntu bimeze n'ukuntu ko mu no mwanya vibe yose abantu bose babona ko tugiye. Ndabashimiye cyane abantu bose bagize ico bakora kandi bahezagiye. Nuko ndabamenyesha ko uyu ni Manera. Ubu rero turagiye mbere tugiye bahita gode buke nanjye abona umujeri bomba tugiye mu Bukeye akubwira mu Bukeye abita mu Kibogoye ati yasira ko akandi kantu kakabijya mu Bukeye mu Kibogoye. Nuko ukicumva nkuko tuzogenda wari wamaze kumenyesha abantu bari hari ati tuzoza mbega bakubwiye ko bakwaje ati uzozanana nabandi bizoba bimeze gute? Tuzozanana n'umusheri wanje. Warabwiye ati tuzozanana na sheri. Nuko Bitege ko bari musanze mukorana haba kwirigara cyangwa ahandi ejo kwibabwira ko bati baranteguriye nzoduga nzogenda ryari bo bavyakiriye gute? Bavyakiriye neza barashimye. Guys, murabibona turafise imizigo reka tubandaye tugenda kubera murabona ko amasari karaturega turagiye na sheri we Nera yarambwiye ati nukuri murabizi agira afata umusheri wiwe turagiye. Nuko mugumane na turazoguma tuba vibe yose ndabubwira ko ni mugano wa Kent, mugano w'Imana.
mu kibogoye ni jambe ibaze vraiment que en tant que c'est la première fois icyo ni kifaransa unasema Nagigwayo hariya ingo ikeri sasa ni fresh wari ugitangura gukorana Bitege wari uzi yuko bizogeraho icyumviro cyo kuzino kibaho kweli narinzi kubera ko tugitangura gukorana Bitege hari ibintu byinshi bavuga nari nateguye mugabo mu nyuma hazi ibindi bintu ego okay umaze kwiyumvira ukatanga proposition Bitega kabitahura yo ko muduga ndetse nawe akabikubwira ukabitahura wewe byagenze gute Bitege wewe wabonye ameze gute ubimubwiye ati burya tuzogenda reko umunsi runaka Chambere na mbere Bitege yaranganirije arambwira vi ubuzima bwiwe amaje numva yuko nogira ikintu nkoze nk'umuntu nyene twakoranye kandi tukorana neza yego okay Bitege ça va bien wa chomye oya kabisa nimba gute Bitege kubona ushitse kandi mu rugo bivanye n'igikorwa ca sinema ndaryohewe na neri wanje nera n'ababanyi yego bibaza barabona ni sawa yego none Bitege aba bantu ubona ngaba shengereye wabamenye bamwe ndabatse ibintu biyitwa gute Dominata Terize ni mushikanje sana subiramo mu nyese raza kutuyagira Bitege none je ari ikintu ntaramenya urafite abana aha nyene n'umugore oyo mugore twarapfanye mwaravanye divorce yarabaye murasubiza ibya Cesar ko ibya Kaisari irasubiza okay abana uwanyuma ngana iki cyane turaza kubibonera turindire tuze kubibonera okay Kent kibazo baza mu tagure Nela ndashaka kumenya ukivuga yuko bino bintu hari abantu benshi bazogerageza gufasha kugira bashobore kuraba ukuntu tushobora kuza tugashika ahantu Bitege abaye uno munsi turahashitse amajambo 3 ushobora gushikiriza abari ko baradukurikirana muri rusange ikintu cyambere ndashikiriza abantu bako yadukurikirana Imana ibaho umugisha twarasavye ubufasha ku bwa Bitege bitewe n'ukuntu Bitege yari yitabarije rero ku bantu bamaze gutanga ubufasha ndibaza murabona ivyo twakoze nibi nibaza yuko nibindi tuzo kwibereka mu nyuma Bitege umeze neza yego Bitege uri umuntu umwe misi yose iyo twabona bijye bikorwa twaguma twiyumvira yindi shusho mbashaka kumenya abaje abantu mwari musanze muri kumwe kwirigara hariya canke ababanyi ba wino ukibamenyesha ukibabwira yuko uzoza bavyakiriye gute nizenyisho bashoboye kukubwira abino cyangwa barugu abino nawe babwiye ni mutwanya wanje nguyo yitwa Rukwavu niwe naciye telefone Rukwavu niwe washoboye gutelefona ushobora mbwira twitege ko ari abashitsi bazoza kubaraba tukiye ko nitwashika uruza kudutembereza utwereke mu kibono twereka abana bawe ndetse ushobora no twereka tumwe mu turere wakuriyemo Bitege ibintu vy'amasinema ubibona gute ibintu vy'amafilme muri rusange ndabibona neza je kabisa ndabibona neza kuri wewe ubona neza uhanura gwaruka kubikora canke ubabwira ati oya ntimukaje muri ivyo bintu no bahanura kubikora akarorero kubera urabona turatagasa uno munsi hari abantu Bitege yahora hari aho yavuye naho yageze Bitege yambaye ikirato gishasha kandi ikirato cyose no kubera urumva kubera sinema yambaye agashati kagoroye yambaye ipantaro ikazi no pantaro umuriyoni n'ibihumbi 400 Bitege yisiza amavuta y'ibihumbi 40 koresha umwanya reka dushobore gucunguza umwanya umwete tonde dushike mu kibanza yaga n'ibindi bararimye harage kandi barimbuye agakaranga ugwagwa aha karanga ugwagwa uciugira kubere yego karanga ugwagwa Mahoro cyane muka. Yego.
Bitege ni Mutama afise imyaka ingahe? 70. Ararangiye mama we ni mama mama mahoro keza ego okay twende muri kamera bari mu gusura ubunure n'ukuri ubunure mze ingurube genda kumbona kandi rero ma weekend kurambira amafaranga ko reka rero dushobore kwegera dushobore kuyaga n'abavyeyi bacu turamukije cyane muvyeyi namahoro hajya ku mazina ninde nk'umuvyeyi wa Bitege Karori ntawo mpagatse nuko warabonye ibyo bimaze iminsi biriko biraca ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse aho umuhungu bashobora kugira ati tuzoza tuzananye na babandi tuba dushaka kumenya wavyakiriye gute akibamenyesha ubwo butumwa nk'ivyo ntavyo nzi nta ntuze mfise nta telefone mfise ntavyo nzi kuvuga we ndamubonye uyu munsi gusa biragutunguye kubera wari umukumbuye ntiwari unazi yuko aza kuza nzi mbere ko atakiriho muvyeyi Bitege yavuye yamanutse Bujumbura afite imyaka ingahe nimba wo buvyibuka none kuva avuga harubona nigera mbona ndamubonye yaraje agwaye ndamuvuza hama kize acha yisubirira Bujumbura jewe ndamwumva ko ariho gusa ntavyo nzi nuko uno munsi dushoboye gushika nkuko Bitege yavuze ati murabona ko hambavu y'ikibazo yarasanzwe afise cy'ukugura yavuze ati sinaheruka no kuja kuraba abavyeyi banje ataravuga ati rero ati reka ntegure nzoje kuraba abavyeyi ati mwoba mumfashije uno munsi Bitege araje kandi aje mutari mubizi atari yabateguje bibaye nka surprise mwiyumva gute muvyakiriye gute Chewe ni neza ko ndamubona nta bindi niyumvira none no kwimvira ibiki none ko yavukiye ari jana muvyaye umugabo nyina wewe suyu unuye ni wasubiriye nyina wuyu yego tumwakira neza gusa kuko tumubonye none ko tutamubona tutazi iyo yazimiriye ubu tumubonye neza ni sawa muvyeyi mumaze kubona aje akazazananye n'abandi bantu kandi ubona neza yuko baje bavi Bujumbura muri mwebwe nko kubona umwana wanyu agarutse inyuma y'igihe kirekire hama akaca azazananye n'abashitsi nk'umuvyeyi wiyumva gute wavyakiriye gute ndavyakiriye neza nike niriye nk'ijambo wobwira nk'abantu kuko hari abantu bariko badukurikirana kandi babuze ubu buzima yuko umwana ashobora kuja kurondera ubuzima mu nyuma akagaruka azanye n'abashitsi cyangwa akagaruka afise umuduga cyangwa akagaruka yaraguze indege cyangwa kazamba yagiye muri Amerika nike kintu wobwira nk'abavyeyi bagenzawe kuri aba bantu usanga muri ko muravyara mutazi ejo habo ingene hazoba hameze iciza nuko agarutse muhira je ndamubonye je ndamubona neza abavyeyi bagenzawe rero niki kintu wobabwira nire jambo wovuga kubijanye n'abavyeyi bagenzawe Chewe kwa garutse muhira naze yibereye mu bandi nta kindi ndiko ndipfutse nagarutse papa uyaje kuramukanya hama jewe none nkubunye numva none inkumbu zihera inkumbu zirahera kuko turamusiga tuzogaruka kumutora ukeneye abazomara imisinga hega muvyeyi jewe naho yo kwigumira no ngaha je nico kiba none ko ari umwana wiwaje nuko muvyeyi niyoneka ko wari umukumbuye cyane nawe rero nkuno munsi yari yavuze ati hambavu ibi byose hari ubushimwe bwe butandukanye canke ubuganuke yari yateguye aza guhereza ko yavuze ati sinogenda hariya imbokoboko ntegerezwa kugenda mfise agashimwe k'umuvyeyi bose ko ari babiri rero muri kano kanya imbere yuko tubanza kumuha kanya nawe Bitege reka abanze ashikirize canke avuge amajambo abiri canke atatu nuko Bitege cyane kwegera cyane genda shimye kubera umuvyeyi anyakiriye n'abashitsi twazananya akabakira ndaryohewe na jewe
nuko bitege warumaze igihe kitari gito aho n'umuvyeyi wawe atubwiye ati waherukino kicivuza ukuguru mu biganiro bagira bavuga ati jewe mu bintu numva mfise ku mutima bindemereye ati nuko ntokubitira muhira ntaja kuraba abavyeyi uravuga ati kahise nzogenda ndimbokoboko benshi baragico bakora abadukurikirana ndetse abagiye batandukanye nakahe kajambo bo bashikiriza kuno musi twamaze gushika imbere y'abavyeyi akajambo nababwira jewe ndashimye kabisa sawa nuko uno mwanya rero reka ava yuko tubandanye iyo systeme reka basi nanera basi nawe agira icavuze kabisa nera kari murakoze ndamuramukije kwanza papa wa Bitege na mama wiwe Marate ego ku mazina yanje nitwa Nera nkuko wavyumvise Nera ego canke Ornera niyo mazina naho n'abavyeyi banje ngije se none agibuka ni Manela Maneneshu umve ni bavuga Manela Maneneshu ivyo Nera ndagiwumva ababizi bazoza barabinyibutsa si kuko sinza ndarikurikirana ndamaze gusaza gose sawa ego urumva rero jewe nsanzwe ndumwe mu bigeme bakora ibintu byo kwiteza imbere ndumukinnyi wa Mareresi ibujumbura nje nkico cyari amasinema ntaco filime filime arakina filime ego rero narateguye igikorwa ico gikorwa ndagiteguye she niyumvira yuko norondera umuntu yokimfasha umuntu narondeye yabaye Bitege turakorana mugabo mu nyuma aza kunganiriza ubuzima bwiwe arambwira yuko nibaza kuri umuvyeyi we kubivuga ntaco bitwaye arambwira yavuka arambwira ko yagize ingorane yo kugira accident donc baramugonze amaguru aravunika naramuririye nitongo ego arambwira yuko amatongo abiri yarariwe ndiko ndapfutse ubonyene hama rero jewe aranyiganira ubuzima bwose afise butari bwiza jewe ndagira akantu nkoze gatoya nk'umwana w'umukobwa akiri muto kubera ko naje mfise inshingano muhiri wacu ndi imfuvyi fise abana ndeze naragerageje bitewe n'ubuzima bubi nari mbona afise ndamugurira uduhuzu dukeya ariko arambwira ati yamara ndakeneye ko mfasha rero amaze kumbwira ko no mufasha umva yaranambwiye ko atagira haba atagira ivyo afungura akora akazi k'igikarani ndamuganiriza ndamubaza yuko no musabira ubufasha ababishoboye abandusha ubushobozi turavyumvikana tumaze kuvyumvikana turagenda ku binyamakuru ibinyene ubona ndasigura ubuzima bwa Bitege urabona ko asanzwe afite n'ikibazo cyo kutavuga neza ngiyane kujya kuntu bamugonze rero arambwira ati ikintu ca mbere numva womfasha nukundugana ku bavyeyi mbere yavuze yuko afise mama urumva sinari nzi yuko atari mama wiwe uyu ariko nawe n'umuvyeyi wiwe kubera ko niwe muvyeyi wiwe asigaranye nivyo rero jewe ndabizi urukundo rw'umuvyeyi nico kintu dufise mw'isi jewe mvuga ati imbere yuko wokora ibindi bintu byose nuko twamanza tukaduga ruguru ukakira kwanza umugisha w'umuvyeyi kuko papi yaguhezagiye mami yaguhezagiye n'ivyo ukora Imana irabihezagira rero jewe ndavuga ati reka tuze tutangure tuduge ruguru tugire n'ikintu dushiriye abavyeyi ko yarambwiye ko amaze imyaka myinshi ataduga umva kubera ko je nari nzi ko ari mama ndavuga ati mama nzoraba ndamushira agatenge hama turabe n'ibindi bintu bikeya tugenda donc urumva kugira ngo umuvyeyi azoryoherwe urumva yuko imyaka yari myinshi urumva yuko nawe wavuze ko utaruzi ko nakibaho rero twari dushaka Bitege mu mwakire nk'umwana wanyu nkuko mwabivuze kandi natwege muduha umugisha mu byo dukora kubera ko umuvyeyi si umwe umuvyeyi aha twese turi ngaho umuvyeyi wacu rero jewe nk'umwana w'umunyempano nk'umwana yashoboye kwiyumvira Bitege n'abandi bantu biyumvira n'ubu hari abaciyumvira kumufasha Bitege bagomba no kumuvuza ry'amaguru yiwe asubire kumera nk'uko yahora kera ego urumva ivyo byose biri mu bintu nagiye ndasaba abantu babishoboye ariko mu buryo buke maze kuronka naciye mvuga nti reka nze kwa papa Bitege n'umuvyeyi wiwe mama wiwe
nabo bavukana tubabone babone ko hariho abantu bariko baragerageza kwitaho umwana wabo nuko murakoze. Yego murakoze cyane. Nuko nubwo dusa n'abajaniranje bitege ni umuntu umwe nawe nyene yaheruka ngaha nyuma y'igihe kitari gito. Bitege ndashaka kumenya tugishika wagumye uvuga ati ndashashaye gushika muri Kibogoye niyihe bintu bitatu uvuga wari ukumbuye cyane hani wanyu muri Kibogoye? ari nkumbuye papa n'abana banje n'ababanyi nyene. Watwemereye ko uza kudutwara mu bibanza bigiye bitandukanye aho wakunda guteramira ubwira gice kuducira ku mayange ni hehe uvuga ati aha niho nakunda kuyicara niho ryari rigaraganje ati aba nibo nkumbuye cyane cyane. Hariho hake kwa furu kwa furu aho koresha umwanya uraza kwa matwara no kwa Muremera yaragana urwagwa ruryoshye agira inyama akabenzi z'ingurube aho koresha umwanya naryohewe cyane. Hama papa ari kiro ntabajije. Ego Urabona jewe ndi ngaha none abaye gutyo nta mugore agira nta cene gihe mbaze reka twishure tugigweko reka bitega twereke umusheri wiwe muri nabwira ko Munezero uramwita cyane Bitege uramutse Bitege yarashoboye gukina reka tugire ko yebaga oya abantu batahure Bitege uyari umusheri wiwe muri filime byaraheze ariko rero mu kuryosha inkuru no kuryohera abantu abuntu acabere kumengo niko bimeze ariko ni atari nyene nuko Bitege nta Bujumbura sinzi ko afite umusheri rero atari uwo ntawo nuko rero Bitege babajije ikibazo umuvyeyi yabajije ati mbega hi Bujumbura byo bavyari vyifashe gute ko yoba yaraba wenyene yoba yari kumwe nundi muntu arafise umugore canke vyifashe gute. Ubwa mbere barabonye uwo bashoboye gukinana ivy'amareresi ariko yarabitahuye twashaka uno munsi rero agire ko atanga umuco kugira abavyeyi bashobore kubimenya mbega vyifashe gute. Yari sheri wanje muri filime bivuze ko ibujumbura nta mugore uhafise wapi abavyeyi bavyumve bibabwira abavyeyi bavyumve ko ibujumbura wapi ni muri filime ni muri filime Imana ikurinde imikoshi. amen. urumva hariho rero asa bene wabo nabashikiwe nabo nibaze babirabe ibi bintu nibaze twari twifuza ntaze rukwapfa muze mwese twari twifuza mutoyi mukuru wiwe wandi mutoyi wiwe sawa amushiki wabo kente fatuka nuko ubu rero tukaba tumaze gushika neza na neza kumuhana aho Bitegera asanzwe yamuka nkuko mubibona imbere zanyu turi kumwe n'abasanzwe bavukana na Bitege turi kumwe na musaza wiwe turi kumwe na mushiki wiwe ndetse na mwene wabo. Muri kano kanya rero reka tubanze duhere hariya kuri mwene wabo abanze twidondore ndetse anatubwire ukuntu yakiriye bino bintu kubona Bitege agarutse azananye n'abantu benshi. Namahoro ati amazina ni Ndayishimiye Diodone cy'ubukiriso amatazira icyo bantazira naryo ni Rukwavu kabisa Rukwavu. Wewe ukurikira Bitege nka kanga ugira kabiri tukubajije tugirwa ko ni mwarakuranye Bitege nta myaka myinshi cyane gusumbya ni Bitege yarameze gute mu buzima bwo muhira yari umwana ameze gute nko kubaza ati dushingira intaza ya Bitege. Bitege yarameze neza n'ubu ameze neza iyo batamugwanga gusa ameze neza n'ubu nuko gusa bamugonze bamugonze acaraje Bujumbura amaze kuki Bujumbura
Bujumbura niho hari haheze na imisi ntamubona. Mbega bamugongeye ino bamugongeye i Bujumbura. Bamugongeye i Bujumbura hamarazi ino baramuvuza akize aca arasubira i Bujumbura. Rukwavu abana benshi bavuke no muzi ntara za ruguru baba bafite indoto yo kuja mu muji. Nike kintu catumye Rukwavu ataja i Bujumbura nawe kuronderera? Oya naje natinze naje ngende Bujumbura. Yego. Naje natinze ngende Bujumbura. Okay. Bitege yarabanye n'umugore ino nyene aha nyene ku Gatumba. Bitege. Yego. Navyo wibuka. Oya nta mugore yigeze. Oya. Ariko batubwiye ko afise abana kandi abana biwe turaza barahari bari ngaha. Oya nta bana afise. Bitege nta mwana n'umwe afise. Arabafise. Uri kuratubeshe. Arabafise. Bangahe? Afise babiri. Uwa mbere yitwa ngwiki? Uwa mbere Beni. Uwa kabiri? Jessica. Kabisa. Reka hariya dushobore guha ijambo nawe mushiki wiwe ashobore kutugira amazina ndetse anatuganirize anatubwire ingene yashoboye kuvyakira nawe agaragaze uko yiyumva muri kano kanya nuko akanyani gwiwe. Eko mazina yiwanje nitwa Niyonzima Clotilde. Nkaba nabishimye. Clotilde wowe uri mushiki wa Bitege kandi nawe mwarakuranye nkuko ni Rukwavu Rukwavu yadusiguriye neza nawe woshinga naye ko Bitege mu buzima busanzwe yari umwana mwiza w'akarorero. Eko Bitege yarabanje arakwara none ubu tumubonye asa neza twashimye. Amwe mu makuru mwahora mwumva yatubwiye yuko mwene wabo Rukwavu ko yigeze ku zino agwaye ameze nabi ariko igihe yasubira i Bujumbura mutasubiye kumva agakuru kiyo. Mbega nta yandi makuru muba mwarumvise hambavu yaho ajanye na Bitege? Bitege twararindiriye iby'umukama atubwira twararindiriye tumubonye iyi saha. Yego twokenguruka. Hari jambo umuvyeyi yashikirije ati naragurishije nari amatongo 3 kubera kuvuza Bitege mu gihe tuzi neza yuko mu gisagara vyanse ucuduga. Icyo kintu ntaco cishe mu muryango ga mushiki wa Bitege? Ico onye kubera ico gihe yaciye no mu radio bakamutangira amafaranga menshi. Ivyo bibi 3 byaragiye. Nibiragombogwa. Nibiragombogwa ushatse kuvuga ku mpamvu yuko ngena amahera ataraboneka. Batanze babaye bufate nk'ingwati canke byaragurishijwe biragenda. Batanze ingwati ntibarayikura. Nkamweho vyoshika iyo avuga ati jewe reka ndayikureyo vyogenda gute? Byoca bigenda neza. Canke nk'ubu naho vyoshika ko nta vyama vyera ngo de vyoshika naho bikagiramwo iyo ngwate kagenda abana ba Bitege mwebwe nk'abo bavukana na Bitege mubona vyogenda gute? Urumva nawe nyene yogerageza uburyo ako kanoti kabonetse kugira ngo abana babeho neza. Akaraba ukungene nawe nyene yodufashe ukungene hopfa urumva nawe ikiba cavuye ko urumva nk'icyotunganwa neza nawe uravyumva. Yego urumva aho cyakiye. Nike kintu wobwira nk'abigeme canke abamama bagenza uri umumama? Ndi inkumi. Uracari inkumi. Yashimana ishimwe cyane. Nike kintu wobwira nk'inkumi zigenzawe ziri ino ku Gatumba ziriko zigwanira kuja i Bujumbura bivanye n'ubu buzima ubonye nk'ibi bintu wiboneye uno munsi? Kugenda i Bujumbura ko mbona musi basa neza urumva ntawo haterana. Ego ariko ubuzima n'amakuru muhora mwumva y'Ibujumbura ukungene ibintu bimeze ukaraba n'ubu buzima bwino ruguru ubona uhora wumva canke urubona ari hehe ubuzima bumeze neza? Hameze neza urabona uciye aho hepfo urabona ko azasa neza nawe urabibona. Gusa neza ni kimwe ariko ngo umufuko ni umanza gusa neza. Umufuko urumva worondera kanoti
hama ukakitwaramwo neza ugakora imigambi ukayirangura hama Yesu ashime je noshima ivyo yego nuko ndashaka kumenya bamwe mu bo twumvise harimo abana ba Bitege mbega mwiteguye gute ari nkamwe yofisaba abana ati abamanukane Bujumbura mubona vyo koroha cyane muvuga banti reka babanze bakurire ino babanze bakurire kuziko bafise yandero yino canke hoho vyo babiborohereje bavuye ino agiye kubarerera i Bujumbura twe twobibona neza naho boguma nino ne kuko natebura natwarahakuriye gushika nisa Rufuko wewe ati ni Rukwavu Rukwavu wewe meje ati najewe mu misi ndivuza yuko nshobora kuzokubitira i Bujumbura waranagiyeyo ni kihe kintu cyagutumye ugarukino wabonye ko ino horoshe kurangurira imigambi cyangwa wavuze ati i Bujumbura naho kuza ndagenda muga nkataha oya nubu niyondi n'uburu Bujumbura nubu ndi Bujumbura Rukwavu umuvyeyi ashoboye kutubwira neza ko Bitege yaramaze imyaka myinshi atamubona yamumva asubiye kumubona ubu inyuma yaho yivuje mbe yavunitse mu mwaka wa ryari hari haci imyaka ingahe avunitse haracenye imyaka nka 15 none Rukwavu ku mwana birakwiye yuko yoje Bujumbura akamara imyaka irenga 10 adatsimbiye ku gatumba kuraba abavyeyi ngene bifashe akaraba ingene bimeze ga Rukwavu oya woza uraduga ukaraba umuryango nivyo sawa apana kuzoberera kwa hari i Bujumbura ukaza kuraba umuryango okay nuko mbere yuko turangiza twashaka Bitege atwemereye ati wewe yarakombuye cyane cyane ahantu hagiye hatandukanye aho ubona ko yatubwiye ati hari abantu basanzwe bakora urukanyo rumeze neza ati nahandi botsa akanyama na cyane cyane ikingurube hajya kuri Rufuku kuri Rukwavu wewe akenshi yajin ikintu na cyane cyane abakumbuye gose nko muhira nigiki akagwa ndagafana gose guys reka tubashimire cyane ndibaza mwashoboye kumva bimwe mu majambo ashikirijwe nabo basanzwe bavukana n'umusaza Bitege mwamubonye muri filme ya Manera Bitege mwamubonye mu bigano bigiye bitandukanye Bitege yaje mu ishusho cy'abandi bantu kungene basanzwe baza Bitege yaje atandukanye n'abandi bantu kuko mu Burundi ndababwiza ukuri kuronka umuntu akuze w'umupapa yiyubashe agukorera muri filme akanayigumamo akongera akanayishimangira gushika no kuri n'ibintu by'imboneka rimwe ntumira n'abandi ba mama cyangwa ba papa boba bakuze bafashe ugwaruka gukora amareresi vema cyangwa n'ibindi bintu babashikira muri izo mpano guys je ngomanganirize abana ba Bitege mwe Bitege mwaramubonye makontenti murabona bari ko bamuzi ibirenge murabona hawase gatuba muhege ku mugongo murabona amafoto ayambaye neza ku kibuga c'indege baziki Bitege ku kibuga c'indege mugihe ari umuntu ari karaturaba atazi n'inzira ija kuri airport urumva rero Bitege arafite abana kandi babiri kandi abana je mbona ari beza vraiment nukuri aba bana nzogaruka kubaraba nukuri tuzobazanira baraciga no batera amakwafe nkajyagi bane umeze neza we mukuru yego witwa gute Ishimwe Benibonere wiga mu kangahe ya gatandatu mu gatandatu umaze kudubura kangahe nari muradubu iki gice wabaye wa kangahe nabaye wa 23 yo amanota ngahe 40 akira gashima akira ibihumbi 100 ibi ni ibihumbi 100 ego cyane we nawe witwa gute Tangagura Majasika itanga kubuntu itanga kubuna Majasika oya hinge twumve witwa gute Tangagura Majasika itanga kurubera yitwa itanga ku buntu emergency we yari karanyatsa ni umuraperi we wiga mu kangahe ga Jessica mu ya mbere wabaye wa kangahe wanyuma
ego leo yarekana kamwe oya reka nagenda mwagashimwe ndakitama yabaye uwanyuma urumva n'ibijuju tubishimire nukuri reka dushimire ibijuju akira Jessica nukuri nashira mu wanyuma guys niyo mpamvu tenda muhaye nanje na mu wanyuma ayo Jessica umeze neza none uramukunda papa umukundira iki papa umukundira iki papa Papa. Ndamukundira kubera umpaye amahera. Aweke. Twese tabifashe. Yo bitega Nani wewe wavuze ngo winira duse. Ishimwe Beni Bonheur. Bonheur uramukumbuye papa? Yego. Papa umukundira iki? Kubera ahora tuzanira ibintu byose tugagura ibitumbura akatuzanira imikate akatuzanira amavuta byose akatuzanira. Okay. Papa harashigiye nk'aho utamubona n'ukuri papa. Nuko ntaho nibuka. Ni naco wibuka. Ego none ga Beni Bonheur. Papa wamubonye urabenge nasonge natagase. None nk'ubu nyene papa wo musaba ikintu papa. None bimpuze. Ndaguha mwana. Original. Nukuri muvyumve guys. Isi blagi umwana asavye duhuza umuvyeyi. Kandi mumenye ko wasavye nawe ne ari system. Sasa rero Benita ni Benita. Wewe Jessica. Yo papa warukumbuye iki kuri papa? Papa. Ufite imyaka ingahe mbega Benita? Ni Benita Benisho? Jessica. Ufite imyaka ingahe? 4. Yeah. None warukumbuye iki kuri papa? Papa warumukumbuye kubera iki? Papa. Yagomba tutsanira umukate. Yo warukumbuye umukate? Imana ishimwe cyane. Beni Bonheur. Warukumbuye iki kuri papa? Ikintu warukumbuye kuri we? Naenda mukumbuye kubera ibyo nabonye yatuzaniye ibintu icyo dushaka yatuzaniye amavuta yatuzaniye n'umuceri kwa twayitukumbuye n'umukate sinzi ko yawuzanye onye twayitukumbuye yose shima cyane guys nukuri aba nabana nibi bisa bitege nuko abana babitege urumva ibintu bariko barashikiriza yuko ari amajambo akomeye cyane kandi akora ku mutima tudukumbuye umuceri tudukumbuye umukate nukuri umuntu uyomenye yovuga ati je ndafise ico norenzako nukuri akirenze ko aba bana babeho neza bishime kuba barabonye kandi bishime kuba harabaho ibi binyamakuru kubera amakuru nkaya ntimuyabona muyumva ku maradio canke mukayumva mu bindi iyi ni reality twishikiye ino imuramvye kandi murumva neza yuko ibintu byose bimeze neza cyane biteke nicyo kintu ubwiye abana bawe. Abana ndaryohewe kuba nasubiye kubabona kuba nashengira ingorane ndabura igatike ko kuza kubaraba yego ndaryohewe kabisa. Nirahora kazi nera biramwase mu ndavre mararitse Ornella murabona ko kimwe mu bintu bitumye Ornella ari kararira n'umunezero ntimwibaze yuko ari kindi kubona twashitse kumuhana akaba yashoboye gushika ahantu nk'ibi tukabona igikorwa nk'iki nuko tubonye ko hari yindi ntambwe ikwiriye gukorwa turabonye ko hari ibindi bintu umuntu ashobora gufasha bino bibondo canke uno muryango rero dutumira uwo wese afise ico yokora afise ico ashoboye gufasha kugira ibintu bishobore kugenda neza nuko nera imbere yuko dutangura gukinisha bano bana turashaka amajambo 2 canke 3 ushobora kubwira muri rusange mu kurangiza ko turafise agakino tukira tuce dukina na bano bana hanyene turakina agakino musivyo nawe turakina nera ihangane amajambo ihangane ashajewe ndababaye cyane bitege uzukunda abana bawe ndabakunda kabisa bitege jewe nabuze mama 2016 kandi urabizi ko bigeze kuba mama agira ibintu agutuma papa we nabonye aragukunda cyane guys papa wiwe yambwiye byose kugira ngo
jewe ndamuzane kuri kamera twamanje kuganira. Bitege papa waragukunda ku buryo ushobora kugurisha n'ibintu afise kugira ngo akuvuze. Ibintu ntimuvyite content, ndababaye gose. Uyu mwana hari ijambo avuze ngo umuceri bari bawukumbuye. Nibutse ko Bitegeje ngifise mama nta kintu namuburana. Mama yatureze mu buzima bwose ashobora, urabizi. Ibi bintu byose nkora nagiye kubikora ariko mbuze mama. Ko ari kugira ngo niteze imbere. Ko ari kugira ngo nzofashanye n'abana tuvukana. Uyu mwana urumva yuko hariho amajambo akomeye yavuze je ntosubiramo. Bitege naganire na papa wawe bikwiriye. Kunda umuryango wawe. Ibintu byose wocamwo twege twogukunda by'ukuri canke tukaguhema, ariko aha niho muhiri wanyu. Abantu boguhereza amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko umunsi umwe ivyo bintu vyohomba ukagaruka ngaha muhira umuvyeyi akakwakira. N'abana muvukana naho bogushira, aha ni wanyu n'ukuri. Bitego dufata umwanya udusaba imbabazi papa wawe. Ngira mwabonye abo twazananye, mwabonye ko bwa mbere umengo papa we yatangaye atubonye. Yatangaye. Bitege abana barakeneye urukundo rwawe. Sinigeze mbona urukundo rwa papa. Yes, nuko rero murabona ko ibigumbagumba biramufashe, mutwihanganire. Ariko rero mu kurangiza twe twabemereye ko tugira dushobore gukina agakino n'abana, ariko mbere yuko dukina agakino n'abana reka Bitege ashobore gusezera. Maybe mwese mwariko muradukurikirana, ndetse anashimire abo bose bagize ico bakora kugira uno munsi bino bintu bishobore kugenda gutyo. Usezera wongera ushimira abariko baradukurikirana muri rusange. Ego ndashimiye nabo twafatanije urugendo, n'ababanyi n'abavyeyi n'abana banje. Ndaryohewe sana gose, ndaryohewe. Nakotse. Nuko reka natwe tubashimire mwebwe mwese muri kano kanya twaba tugiye gukina n'abana. Dukine tugira dukine, mubanze mugende kwanza mubikere amafaranga babahaye, muce muza dukine.